twazanye ivarisi irimwo ibitabo birenga 30. Ivyo bitabo navyo tubishikiriza ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mwanya banyeniteka murabironka. Muri iyi varisi harimwo igipapuro gihambaye citwa mu majambo make ibirimwo muri iki gitabo tugira tubashikirize nivyo biza kudufasha kugira urugendo rw'ibi bikorwa, cane cane mvuge ko n'ijambo nyamukuru ry'ibi bikorwa rigenda ryubakiye kuri ico gitabo nyene. Abashinga amateka rero bose bararonka, abakenguza amateka bose bararonka, ariko bamaze kuronka twazanye ivarisi irimwo ibitabo birenga 30. Ivyo bitabo navyo tubishikiriza ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka mu mwanya banyeniteka murabironka. Muri iyi varisi harimwo igipapuro gihambaye citwa note de présentation générale. Note de présentation générale ari kitangurwa n'igitabo citwa note d'éclairage général. Ikindi gipapuro gihambaye, urwandiko ruhambaye twabazaniye muri biro, ni igitabo citwa responsabilité. Responsabilité numéro 2, kuko turabaha igipapuro citwa responsabilité numéro 1. Ikindi gipapuro ni ikintu twise qualification du crime de génocide. Ntitucite igipapuro tuvyita ibitabo n'ibitabo. Ikindi gitabo twabazaniye canditse congera kigasigura ibinogo rusangi twamaze gutora mu gihugu. Mu gifaransa twacise quelques fosses communes restes et ossements humains trouvés à travers le Burundi. Banyeniteka hari igitabo kindi gihambaye dushikiriza ibiro, ni igitabo cerekana ingene abanyamahanga n'abamenyesha makuru mu makungu bakurikiranye ibi vyerekeye ihonyabwoko byabaye mu Burundi mu 72. Iki gitabo dushikiriza citwa quelques coupures de la presse étrangère. Ikindi gitabo nakivuze ni responsabilité inomero ya mbere. Hakurikira ikindi gitabo gihambaye citwa exécution du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Hakurikira igitabo citwa planification du génocide commis en 1972. Twabazaniye igitabo gihambaye mu ncamake kirimwo impapuro ziri ku umukono wari barongoye igihugu bavuga ibiriko biraba mu gihugu. Iki gitabo citwa archive. Hakurikiye igitabo kinini twateguye mu minsi iheze. Iki gitabo gihambaye nico twise mu kinyamazuru recensement pilote des personnes assassinées ou portées disparues en 1972. Mu Kirundi recensement ya mbere yo kwimenyereza iha umwanya abarundi babuze kuvuga abo babuze. Ikindi gitabo twazanye canditse mu Kirundi ni igitabo citwa ivyavuzwe mu mahano yabaye mu mwaka
w'igihumbi 1972 ibi ni vyakorewe i Bururi. Ikindi gitabo kivuga ivyabaye ni igitabo cavugishije incabwenge, abapatiri, abigisha, abategetsi ba kera bakiriho, babwiye Severe ivyo babonye n'ivyo bashoboye kubahuka kubwira Severe, bavuga bati ntitwopfa natwe atana bikeya tubwiye abarundi. Ikindi gitabo kivuga ivy'Igitega, twatohoje muri Gitega ni vyabaye mu 72 muri Gitega. Turafise ikindi gitabo intahe zitandukanye ku mahano yabaye mu Burundi. Iki gitabo naco turagishikiriza ibiro bigize inama nshingamateka na nkenguzamateka. Iki ni ikindi gitabo twazanye c'i Bururi twinjiye mu komine ya Songa, kuko i Bururi twatoye ibintu vyinshi n'ibi twazanye n'incamake. Ngira mvuge ko twazanye ikindi cerekeye intara ya Bururi ya kera twinjiye muri komine ya Bururi. Twazanye ikindi gitabo dushikiriza inama nshingamateka na nkenguzamateka bakoranye, ibi ni vyabereye muri Karusi, mu ntara ya kera ya Karusi, ico gihe yitwa arrondissement ya Karusi ikukira intara ya Gitega. Twazanye ikindi gitabo gihambaye kivuga intara ya Makamba, ivyo twatohoje muri Makamba n'ivyo abanyamakamba bavuze, ico bita audition badushikirije. Ikindi gitabo cerekeye Rumonge, ivyo twahakuye bikeya, twazanye bike, twazanye echantillon. Ikindi gitabo tugira tubabwire ko twazanye muri iyi valise ni ivyerekeye intara ya Muyinga, twatoye ibinogo bidasanzwe mw'ishamba cimeza rya Ruvubu, Parc de la Ruvubu. Twazanye ba Nyeriteka ikindi gitabo kivuga Rumonge, twavuze ko tuwavuze Rumonge kuri vyinshi, Rumonge nimero 1 kuko muri Rumonge twakweyeyo vyinshi. Reka mvuge ko twazanye kandi Bururi muri komine Vyanda, kuko habereye ibintu bidasanzwe, abanyagihugu barashoboye kuvuga n'abategetsi b'ico gihe bakiriho, bamwe baraje kuvuga mu mugwi Severe. Iki gitabo nzanye ni ico mu Ruyigi. Mu Ruyigi twarakuye y'amakuru, Ruyigi na Cankuzo ico gihe yari intara itaratera imbere cyane mu vy'amabarabara, n'abakozi ba leta bari bake muri ico gihe. Iyi ni intara ya Rutana, twararonse amakuru cyane cyane yerekeye Bukemba, habaye ibintu bidasanzwe muri Rutana. Aha ni hehe? Ni Makamba, kandi Makamba twarakoreye Vugizo, habaye ibintu bidasanzwe. Abategetsi benshi barongoye igihugu baraje kudushigikira, barabona iyo twatoye Ivugizo. Hanyuma hariho Kayogoro, Mabanda muri Makamba. Ibi byose twarashoboye kuvyegeranya kugira bizofashe abiga akahise kumva ibyabaye. Aha turi Gitega. Gitega twakoreye ku Ruvubu biteye ubwoba, dutora ibintu byinshi ahitwa Mashitsi. Muri Gitega twakoreye ku Ruvubu, Imashitsi, ku Nyambeho n'ahitwa Inyabunyuvu, twakoreye amakuru adasanzwe. Aha ni bya bintu nababwira by'Igitega, aho ku Ruvubu twakuyeho ibinogo birenga 8-9, tugakoreya abantu barenga 6,000. Iki gitabo nzanye nico muri meri ya Bujumbura, abantu twatoye bake mu binogo nahitwa Buterere, kuko benshi batabwa muri Tanganyika, abandi muri Rusizi. Iki gitabo nzanye ni Muramvya ibinogo byinshi twabitoye ahitwa Igwasazi,
Muramvya ibinogo byinshi twabitoye inyuma y'agasho ahitwa Muramvya, ibi twabitoye mu bitoke, n'uyu munsi hari bitoke tugiye kuharondera ibyo binogo byaroroshe kubera abakuze bari bakihibuka. Aha tugeze muri Mwaro twatoye ibinogo birenga 8 ahitwa uyu munsi muri komine Gisozi, ariko mu 72 hitwa ukundi yari komine ya Bisoro. Aha naho ni Bururi, kandi iyo tuvuze Bururi mwumve ko hari Bururi kuri prison, hariho ibururi hafi y'ishure yitwa Ecole Normale de Kiremba, ariko hariho n'ibyo twatoye mu Ruzi n'ibyo twatoye hafi y'ishuri nderabigisha yo mu Rutovu. Iki nico mu Rumonge, hajya ku bitaro bikuru byo mu Rumonge twatoye ikinogo kidasanzwe hafi y'ahavurirwa abana, service ya pediatrie twakuye abantu barenga 800. Hari igitabo duha ibiro twavyise ingurikizi z'ihunyabwoko mu kinyamazuru, conséquences du génocide commis contre les Hutus du Burundi en 1972. Mu majambo make, aba batowe n'abanyagihugu duhereye kuri Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka, duhereye kuri Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, nabo bafashanya mu mabanga. Twabahaye igitabo gituma badukurikira citwa Note de présentation générale. Iyi ni ibafasha gukurikira ibyo tugira byagire abantu baje muri bino birori. Sinibagiye bagenzanje rusangiye ubutumwa, ariko abashinzwe protokole nateguye kopi za discours ngira jikirize inzego ziturongoye